Aha wari umunsi ugira kabiri urumuri rw'amahoro rumurikira ibikorwa by'iterambere muri komine Makamba na komine Nyanza ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 4 Gitugutu 2025. Urumuri rw'amahoro ruvuye muri komine Rutana waciye gwerekeza muri komine Makamba aho wasanganiwe n'abene gihugu bo mu komine Makamba kuruzi Mutsindozi. Bakaba bari bagiwe imbere n'indongozi zitandukanye zivuka mu ntara ya Burunga, harimwo cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Fabrice Nkurunziza hamwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare hamwe n'abene gihugu benshi. Rukaba rwaciye rujanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga muri komine Makamba aho wakiriwe na buramatari w'iyo ntara hamwe n'abene gihugu. Aho rukaba rwamurikiye ibikorwa vyo kubaka ikibanza c'iratiro kizoza kiraberamwo imisi mikuru. Ruvuye aho waciye rujanwa muri komine Nyanza aho wasanganiwe n'abene gihugu imbere yuko ruja kumurikira ibikorwa vyo gusiga isima mu birasi vy'ishure shingiro rya Rungogwa riri ku mutumba Nyanza. Aho rero mu vyaranguwe mu ntumbero yo gushitsa ihangiro indongozi za komine zihaye yo kugira isuku, ivyo navyo bikazotuma abanyeshure bigira ahasa neza. Umukuru w'ishirahamwe ry'intwararumuri umushingamateka Epipode Baranyikwa asaba indongozi kubitara rimurikira bene gihugu ndetse n'icirore birabamwo mu bikorwa vy'iterambere. Twamurikiye indongozi ariko twifuje yuko zitagenda mu bisata canke mu mihingo zirongoye ngo nazo zize kubandanya zimurika, ahubwo zibe itara aho umwenegihugu asoma ico abwirizwa gukora kugira ngo dushike ku mbona kazoza, aho abona ikirori ciza kimuganisha kw'iterambere, kuko ubu iterambere muri imyaka si mu Burundi gusa ni mu bihugu byose iterambere riranyaruka mu gusiganwa. Mugabo ntiwogenda gusiganwa utabona neza huja. Indongozi rero mwiyubare abo badafise vision bakinjure canke basabe impanuro n'inyigisho kugira ngo nabo bagaruke babere ikirori abo barongoye. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare yisunze icivugo c'urumuri rw'amahoro yahamagariye indongozi gukora kugira ngo baze bashikane abene gihugu babatoye kw'iterambere, yongera ahamagarira abene gihugu gukora bakirinda marigara. Iteka rero kuri twebwe kuba turashoboye kubonana n'izo ndongozi kandi n'amahirwe cane kubona runo rumuri dushitse twaraye duhejeje kugendera izo ndongozi, kuko mu mpanuro twabahaye twababwiye yuko bategerezwa gushikana abenegihugu babatoye kw'iterambere ridakumira kandi rirama. Bari hano rero urumuri rw'amahoro rubafashe kumurikira kurongora abenegihugu babashize muri ivyo bibanza, kandi nk'uko twabibamenyeye ivyo byose bazobikora bisunze amategeko agenga imirimo itandukanye barimo. Twabonye ko n'ikirere ari ciza, imvura yaratasuye, nibaje rero ku kivi indongozi zije imbere y'abenegihugu nk'uko babibwiwe bihera mu rugo
bose baba bihaye imbonakazoza bategerezwa gushikako kugira ngo dushike kuri ca gihugu giteye imbere. Igihugu giteye imbere nicyo kizogishikako tureze amaboko turabanebwe twirirwa twicaye ku marigara. Tukaba tuhamagariye mwese bene gihugu bo mu ntara nziza yacu ya Burunga gukura amaboko mu mpuzu, kurwanya amarigara, kwirinda ico kintu cose coza gihungabanya umutekano, kuko umutekano ni karara mu ruganda ntibashura. Urumuri rw'amahoro rero ruvuye muri komine Nyanza rukaba rwaciye gwerekeza muri komine Rumonge, aho rwaca rwasanganirwa n'abene gihugu n'igishika cishi. Aho rwaca rukaba rwasanganirwa n'abene gihugu n'igishika cishi.